Kuri uyu wa kabiri niho haba ibirori vyo gufubana iteka umuvyeyi wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza Minani Domitire yashengeye ku myaka 85. Inyuma yo kumusezero bwa nyuma ibirori vyabandanirije Ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe akaba yateye iteka urwo rubanza rwo gushingurana iteka umuvyeyi wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Mu bandi bategetsi bahashitse twovuga umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wiwe, umushikiranganje wa mbere, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'abandi. Abo bose bakaba bari baje kwifatanya n'umuryango wabuze muri urwo rubanza. Abagize umuryango wabuze bashinze intahe ku buzima bwaranze uwo muvyeyi, aho twovuga umukenguza amateka Josephine Nyiraneza na Denise Nkurunziza umutambukanyi wahoze arongoye Burundi. Inyuma yo gushingurana iteka umuvyeyi wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza Domitire Minani, urubanza rwarangijwe no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa. Hatanguye abo mu muryango wiwe, hakurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wiwe n'abandi. Umuryango wabuze ukaba wakengurutse ukuntu umukuru w'igihugu na leta rongoye bababaye hafi muri ivyo bihe bigoye. Mu ntara ya Ngozi, Eri Irumva, Radio Nderagakura.